saa 6:10 n'umwanya w'amakuru mu Kirundi dushikirizwa na mugenzi wacu Felicien BIGIRIMANA. Ndakuramukije Jeremy, ndabamukije namwe bakunzi ba radio Mugatamse FM nongera ndabaha ikaze murano makuru yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 17 uruhuma umwaka wa 2020. Reka ano makuru yacu tuahere mu ngingo nkuru ziyagize. Aho benshi mu bayobozi b'amashure bari biteze umwimbu ushimishije mu gice cya mbere ariko akaba atari ko vyagenze. Mwibanga ry'akazi rimenywa na nyene kugakora abasanzwe bakuboza amamodoka n'amapikipiki muri commune MUHUTA zone Gitaza barashima cyane ko akazi kabo kagenda neza nubwo intambamyi zitabuze. Ngo buraca bugacana ayandi iminsi ibiri iraheze mu gisata c'uburovyi basubiye ku mirimo yabo nk'uko vyahora mu kanya ni nkuru imwe ikwayo muri sanze muri radio Magara tanze fe. Turasubiye kubaramutsa tongera tubaha ikaze murano makuru mu buhinga bw'ivyuma ni ciza Jean atuma amajwi abashikira neza inkuru imwe ukwayo. Reka ano makuru yacu tuhere mu gisata c'indero aho benshi mu bayobozi b'amashuri bari biteze umwimbu ushimishije mu gice ca mbere ariko akaba atariko vyagenze. Nduwayo Gerard umuyobozi wa Lycee Communal RUTUMO atwiganira bimwe n'ibindi akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Jeremy Ndayikeza. Reka tumutege yombi. Amashuri atandukanye twabonye kumwimbu wagenze nabi ibituma rero twabonye yuko abanyeshuri mu gice mbere benshi bibagora batabadamye nyine bavyitwaramo bituma nuko abigisha bamwe bari bashasha n'abanyeshuri bari bashasha. Kandi tugiye gukora kimwe twabaguze mu dusanga birakeneye ko duhimiriza tumaze kuja mu mashuri duhimiriza twereka abanyeshuri ko bakoze nabi hanyuma tukaca tubanyuze ko boshamo ingufu bakongera umwanya wo kwiga kugira ngo umwimbu wiyongere. Turibaza rero ko muri kino gice umwimbu zo kwiyongera gusumba mu gice cyambere. Mu gice cyambere cyaje dufite abanyeshuri bane bashoboye guhera mu mashuri muri iki gice naho muri Felicien turamyeneze bitigira umugabo naho nyine cyane bazoshaka kwiyongera. Abo twashoboye kumenya bamwe mu bugaba abandi harimo twabakora ubukene cyane mu bugaba n'ivyo bikuru twabonye. Tukiri mu gisata c'indero nyene umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Bitare Sabyimana Nestori aratwiganira icokorwa kugira ngo umwimbu w'isunure akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Eliane Kwizera. Harika nabo nyene tumutege yombi ariko turaba ko tuzana amaraso mashasha kugira ngo dushike ku mwimbu ushimishije tugereranije n'utwo dufise ku mwaka urenganye w'ibihumbi 2018 ushira 19. uyu mwaka w'ibihumbi 2019 ushira 2020 twihaye kandi intumbero yo gushiramo ingufu na cane cane mu gukora dukoranye n'abanyeshuri n'abavyeyi hamwe n'abarezi tugakoresha amanama tukaganira kugira ngo tubone ko umwimbu w'abanyeshuri woduga. Ivyo vyatumwe n'ibintu vyinshi twagiye dusanga bituma abana batamenya kuko twabonye neza ko abana turabakurikirana cane ngaha kw'ishuri ariko iyo bageze mu mihana bagaca bitwara ukundi. Mbere bamwe tugasanga n'abavyeyi babo ntibamenya neza iby'ishuri ntibamenya urutonde rw'ishuri ingene rumeze. Ihangiro twihaye ahanini intege ziterwa n'abadutwara badukurira uhereye ku bayobozi b'indero commune mu ntara ntibeza ngo dukora ivy'iwacu twisangije dukora cane cane ibijanye n'ivyo abadutwara baduhimiriza gukora canke ivyo twumvikanye mu manama. Twarumvikanye ko mu ntumbero nziza yo kwigisha abanyeshuri tugerageza tukaraba abigisha ko bategura ivyigwa kuko twari twasanze indinganizo nshasha y'amashuri shingiro guhera mu mwaka w'indwi kugeza mu mwaka w'icenda yatuma cane abigisha bigisha ibiri mu bitabo bigatuma badategura ivyigwa ari naho havuye mbere amazina amwe bagiye babita ko les enseignants fondamentales ou les surnoms majoritaires. Turiko turaraba rero nje twokora ku buryo ayo masirino ahava ayo ma attribution batribuwa ko atariyo yohava. Naco gituma twashe dufata ingingo yo kugendera abigisha tukabagendera tubahimiriza gutegura ivyigwa bigisha mbere tukabafasha tubabwira ko baheba n'ujya mugambo wo kuha abana ibitabo kabitahana gufatira amanota muhira canke mu mashuri. Reka n'amakuru yacu tuyabandanize mu gisata c'iterambere ngibanga ry'akazi rimenywa na nyene kugakora abasanzwe boza amamodoka n'amapikipiki muri commune MUHUTA zone Gitaza barashima cyane ko akazi kabo kagenda neza nubwo intambamye zitabuze. Nifasha Emmanuel n'umwe mu bakora ako kazi akagira ko
basaba ko bokwimurirwa ahandi heza kuko aho bakorera ari impande y'uruzi Nyamusenyi kandi rwamaguzuye kenshi na kenshi giturumbuka atavyo biteze. Akaba yavugiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Jacques Ndayiragije. Kazi kiwanda na kikibora koza amamodoka amapikipiki zewe mu buzima ndagakoze nk'imyaka ingana 6 ngiye kuraba verema karantunze kandi kantungiye n'umuryango ndagatanguye nkiri umusore ubungeze ku bana babiri nta ngorane n'imwe ndoba mfise kare ndagakorera ahantu hari yakwitanganika hepfo kwa buramatari rero twaravuyeyo mugakuvayo simva zatuvuye ko bavuyeyo haze bijyango yangira pesi aratwirukana none ngo nta gusukura ngo hampande y'ikiyaga ngo omo gushobora kwitsa ibidukikiza asaba twiruka ko gose bavuze rero genda mukorera hategereye iki kiyaga mugende kunyamusenyi barubahiriza amategeko turaza turahakoreye ngaha nk'umwaka wose tangorane muri make rero n'ubu ntangorane nabaza baravuga ati nta kundi ne mukorere ngaho rero urabona ubuye biragoye kubahiriza abadutwara iyo bisitse uruzi rugashurirwa uwo munsi akazi kaba gapfuye imvura ihereye nko mu gitondo uruzi rukamanuka uwo munsi kubaho nsandiyeranze ku kazi ntibiba bigikunze sintonda sho kuvuga kandi size ndumwe ko batuhakora curi nk'abantu bane ntibigira umwanya aka kazi ntikagira umwanya yawo kabonekeye arashobora no kuba canke kakaboneka icyo dusaba kugira tworohererwe mu kazi kiwacu turasaba yego bakagarukira nk'akazi kiwacu muri make twese turi bamwe mu gihugu cy'u Burundi twese turondera ubuzima kugira tube rero icyo twosaba turose nk'umuntu ashobora kuduserukira tukaronka ikibanza kimeze neza dushobora gukoreramo umwuga wacu natwe kugira turabe ko wotera imbere imyuga uye ugenda ukora umwuga udatera imbere nawe ntabwo ushobora gutera imbere sanga bigenda bihungabana urumva n'ahandi muga tugiye kuraba sineza nsubiye inyuma gatoyi urumva iyo uruzi rugize nte abagapfuye uwo munsi urumva ubuzima buba buhungabanye byose nibyo kabisa kama ndotera abashobora kuba babona aka kazi kiwanze bese aka kazi kiwanze barakakengera bakavuga ati none kajya kazi kiwe kamubesaho gute canke bikurikirana gute kwaguma yitsa yategereye ubuzima bwiwe buhagaze gute bugenze gute yuko bankengera ntibabura bakengera aka kazi kacu k'ibora iso ndotera kamo nk'uwo bakengera aka kazi ibanga ryose mu kazi rimenwa no gukora wose akakwegera uwo mwuga yoyegera kugira ngirente atahure akazi ukuntu gakurikirana. Reka dukubitire mu gisata c'uburovyi naho muri commune Bugarama zone Magara ngo buraca bugacana ayandi imisi ibiri iraheze mu gisata c'uburovyi basubiye ku mirimo nk'uko vyahora akamwemerera ngo ni kenshi ku barovyi kuko umwimbu uri kuraboneka nubwo atari bose bariko bararonka uwo mwimbu. Mugenzi wacu Richard Ndayizigiye aratwiganira uko yabisanze reka tumutege yompi. Aho twagiye dushaka umweho Magara twasanze abarovyi akamwe kabasya kumva umwimbu baronse kuba batari bawiteze twagerageje kuvugana nabo badusiguriye yuko abakoresha imotera yo bazizanye cyane aho wasanga ari ipega ifisi bubine nibirenga ariko kubisozaho ntabwo vyagenze neza nkuko bavyifuza twagerageje kuganira nabo badusiguriye yuko ziriko zirava kuraho badashobora gushika reka se abarovyi gusa nabo bitabashaza ngendo nabo nyene bari banezerewe ko nabo nyene akazi ngo kaboneza ari kenshi kuri no munsi twagerageje no kuja mu isoko muri Magara twasanze abasumyi nabo nyene banezerewe kuko bari bamaze iminsi baje gusuma maze bagasubira inyuma ko baje bije bikagaragara neza yuko ari ikimana iri kirakora kubijanye n'ivy'umwimbu mu kiyaga ca Tanganyika. Richard Ndayizigiye ku bwa radio Magara FM. Akaba ari nano amakuru yacu arangiriye reka dushimire mugenzi wacu Ciza Jean atumye amajwi abashikira neza namwe mwese mwaduteze iyo eka n'abashofashije gutorokana ano makuru mu ruganda eka nanje Felicien BIGIRIMANA ndabashikirije ndababwira ati naho utaha mugira umubahwe gwino muri sanze muri radio Magara tanze fe